nkunda n'uw'icumi. Mungu data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Umurongo w'icumi, bizokunda ko muguma mu rukundo rwanje nimwitondera ibyagezwe byanje, nkuko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Na Yesu kugira gume mu rukundo rwiwe yitondeye ibyagezwe bya data, natwe tugume mu rukundo rwiwe, tugume mu rukundo rw'Imana. Ariko urumva ko bijyana n'ijambo, nitwitondera ibyagezwe by'Uhoraho bizokunda ko tuguma mu rukundo rw'Imana. Twizigamire mu rukundo rw'Imana, ntihakagire igutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niko Pawulo yandikiye Abaroma, arababaza ati ni iki cyo batandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbega n'amarushwa, ni ibyago, no guhamwa, no kuba mwirinde, n'inzara, n'inkota, ni iki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni iki gabasha? Tugume mu rukundo rw'Imana. Tuvuye mu rukundo rw'Imana niyo ntango yo guhwera, niyo ntango yo gupfa kwacu. Ariko tugume mu rukundo rw'Imana, twizigamire mu rukundo rw'Imana, tumugume ko biguma canke vyoroha. Amarushwaza tugume mu rukundo rw'Imana. Inzara yona gutera, guma mu rukundo rw'Imana. Abantu bahemuka atanyanduruko, burya guhemuka kubera inzara no guhemuka atanyanduruko. Erega uyu munsi urahemuka kubera washonje ukazibona vyambaye amababa biragukurikiye, ugacumara mara. Mbega cyo ko navuze amajambo menshi nkaba mbona uyu munsi mpagijwe. Tugume mu rukundo rw'Imana, ibyo dusugereza byose tugume mu rukundo rw'Imana. Yesu azoza dusanga mu rukundo rw'Imana. Ibyo kugora byose ugume mu rukundo rw'Imana, uzoba uri kuriyubaka ku kwizera kwera gose.